ishengero. Mbere yuko duhana ikaze mu ijambo ry'Imana, nagomba banze nirure umuryango, ndemeshe ishengero, ababanyi, inshuti, namwe bwe mwese muri hano kubera impamvu zawe n'urubanza. Abafise ubutabo bwageneye kino gikorwa tugeze ku murongo wa gatatu, kuri paji ya gatatu. Bakundwa, dukoraniye hano guhimbaza Imana no kuba ivyabona bwo kwizera kwacu, aho twibuka ubuzima bw'umukozi w'Imana Nzeyimana Oliva. Twaje hamwe turi mu mubabaro, tuzi ko umubabaro utazokwamaho. Imana itugirire ubuntu kugira ngo mu kubabazwa dushobore kurebenshwa, no mu marusha tugire ivyizigiro, mu rupfu turonke kuzuka. Agomba gucisha bugufi gusenga Imana. Mukama Mana yacu, wama uri kumwe natwe mu bihe byose, ariko muri iyi saha turagusabye ngo utume twumva kandi tubona inyonga zawe kuri twebwe. Twemerere mu mibabaro tugume dufise ivyizigiro z'urukundo rwawe, abe isoko y'ivyizigiro kuri twebwe. Ibyo tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Abafise Bibiliya canke bazifise mu matelefone yabo, mureke dusome amajambo imirongo ibiri yo muri Bibiliya tuza kwiruranisha. Ijambo rya mbere turisoma mu cete Pawulo yandikiye ishengero ry'Abanyefeso. Dusome mu gice caho ca kabiri, turasoma umurongo umwe wonyene, umurongo w'icumi. Abanyefeso igice ca kabiri umurongo w'icumi, karavuga ngo kuko turi ibiremwa vyayo, twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa vyiza, ivyo Imana yateguye kera ngo tubigenderemwo. Imana nishimwe. Ndagomba iki gice co gusoma tukirangirize mu cete Pawulo yandikiye abikorinto mu gice ca 15. Twasome imirongo ibiri yonyene, umurongo wa 21 n'umurongo wa 22, hanyuma tuganire kuri ayo majambo. Abikorinto ba mbere igice ca 15 umurongo wa 20 n'umurongo wa 22, wa 21 n'umurongo wa 22. Bibiliya ivuga ngo kuko urupfu rwazanywe n'umuntu, n'ukuzuka kw'abapfuye kwazanywe n'umuntu. Nk'uko Adamu yandukije bose gupfa, niko muri Kristo bose bazohindurwa bazima. Imana nishimwe. Ndagomba gukoresha umwanya mutoya ariko mvuge amajambo ajanye n'ibintu bije gusoma mu ijambo ry'Imana. Bibiliya yavuze ngo twebwe turi ivyaremwe nayo, mugabo iturema ituremereye intumbero, ifise ico igituma iremye umuntu. Bibiliya yavuze ngo twaremewe ngo dukore ibikorwa vyiza, ivyo Imana yateguye ngo tubigenderemo. Bene data, ukumubona twese turi ngaha, baba abantu bakomeye gusumba abandi canke aboroheje, abubahwa canke abatagira icubahiro, twese turafise inkomoko. Umuntu wese arafise inkomoko. Jewe ndi mu bantu bagize amahirwe novuga ko atari meza yo kwiga ibintu bivuga ngo
bavuye mu bikoko ngo kera bari bafise imirizo. Kandi ibyo abantu baciye mu ishuri ibyo bintu birabamo, abantu bakavuga ngo bakatubwira ibyo bintu. Mugabo dusomye mu ijambo ry'Imana yuko twebwe turi ibyaremwe by'Imana, kandi tutaremwe gusa ngo turemwe ngo tubeho gutyo gusa, twaremye hariho n'intumbero, hariho n'igituma Imana yaturemye. Bibiliya yavuze ngo twebwe turi ibyaremwe nayo, mugabo tukaba twaremewe ibikorwa byiza iby'Imana yateguye ngo tubigenderemo. Bene data, nimubona abantu badakora ibintu byiza, abantu bagakora ibintu nabi, mumenye yuko abo bantu batandukanye cyane n'icyo Imana yari yarabaremye. Kuko intumbero yo kurema umuntu, Imana yavuze, Bibiliya yavuze ngo twebwe twaremewe ibikorwa byiza ngo tubigenderemo. Nicyo gituma abaririmbyi mu wese bavuze ngo wewe ibikorwa byawe ukora ubona ari ibikorwa bizogushingira intaha, bizokuburanira ku munsi w'iherezo. None rero twasomye irindi jambo ryo Petero, umutumwa Pawulo yandikiye ishengero ry'i Korinto, ariko araremesha ishengero, arabibwira ko kurya urupfu rwazanywe ubundi mu ntumbero yo kurema umuntu. Ibi by'urupfu ntibyari birimo, kuko biravuga ngo reka tureme umuntu mu ishusho ryacu. Uwo muntu Imana imuremera kubaho, mugabo kubera icyaha cyaje mu isi hazamo ibi bintu rero by'urupfu. Imana kubera yuko ifite urukundo rwinshi, biravuga ngo urwo rukundo nirwo rwatumye itanga Yesu, kugira ngo umuntu wese amwizeye abeho, agire ubugingo, kandi abugire ubugingo butabaho budashira. Bavandimwe, Bibiliya ivuga yuko tudakwiye kubaho ngo batagira ibyizigiro. Kurya urupfu rutagurije Yesu Kristo hageze igihe akava mu mva, niko urupfu abamwemeye bose dufise ko ububasha na butoya. Bibiliya iravuga ngo kandi abamwizeye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Bavandimwe, turafise ibyo twiteze. Nicyo gituma tudakwiye kubaho nk'abadafise ibyizigiro. Imana ni umwizigirwa, kandi Imana iyo ivuze ijambo irarishitse. Abantu barafise aho bageza kubera yuko ari abantu, ariko Imana Bibiliya iravuga ngo itaramira ijambo ryayo kugira ngo irishitse. Twasomye rero ijambo rivuga ngo kurya urupfu rwazanywe n'umuntu, niko no kuzuka kw'abapfuye kwazanywe n'umuntu, kwazanywe na Yesu Kristo. Birababaza iyo turi muri ibi bintu nk'ibi byo kubura abacu twakunda cyane. Mbere namye ndaganira n'abantu ndababaza nti, iyo Imana iza kutubaza, namwebwe iyo Imana iza kubabaza muti ubona hari hakwiye uyu muntu yarageze kutuvamo, inyishu yari kuba oya, kubera intahe yiwe n'ibikorwa byiwe, n'ibikorwa byagaragarira abantu. Mu by'ukuri twari tukimukeneye mu muryango, twari tukimukeneye mu ishengero, twari tukimukeneye mu bikorwa by'Imana yari asanzwe akora. Uretse ko yafashe imitima y'abantu, yari n'umudamu w'umunyabuntu. Kandi namwe murabaga bo kubishingira intahe, ntimwari kuza gutya mutazi ubuntu uyu yadukuwemo yagira. Twebwe dukunda kuvuga yuko ibi bihe turimo ni ibihe byo guherekeza umubiri gusa, kubera impemu yiwe n'ubugingo byiwe byamaze kuja hanze. None rero tugire ukurema ufatiye mu ijambo ry'Imana. Imana niyo iziremesha abantu bene data.
niba dufise akarorero keza dukurikira ka Yesu Kristo yaciye muri ibi kandi yari umwana w'Imana, urupfu rero ntirukwiye kudutera ubwoba. Bibiliya iravuga ngo hazogera igihe tubwira urupfu ruti warupfuwe, urugoyi rwawe ruri hehe? Kubera yuko Yesu Kristo yadutse mu bapfuye akanesha urupfu na kuzimu. Bavandi, biragomba ko tubaho nk'abafise ibyiza, nk'abafise Imana, nk'abafise ivyasezeranye, kandi uwasezeranye akaba ari umunyakuri, kubishitsa azobishitsa. Imana iremesha umuryango, Imana iremesha ishengero. Ntivyoroshe, ariko hariho ivyasezeranye bavandi. Bibiliya iravuga ngo hahirwa uwihangana, kuko namara kurama azorubona ivyo vyasezeranye. Kandi Bibiliya iravuga ngo ivyo amaso yacu atigeze kubona, ivyo amatwi yacu atigeze kumva, Uhoraho Imana yabibikiye abamwizeye. Tugire ukwizera yuko uyu adukuwemo uno munsi, tuko turasezera ubwa nyuma, hazogera ikindi gihe tukabonana, kandi ico gihe tuzobonana ubutagitandukana. Imana dufashe rero kandi turemeshe mu izina rya Kristo Yesu umukiza wacu. Muce bugufi gusenga Imana bwari no jambo. Uhoraho Mana Data wa twese wo mw'ijuru, turagushimiye yuko waturemye udufise ku mugambi. Jambo ryawe ritubwira ngo ivyumviro twiyumvirako ni ivyumviro vy'amahoro, n'umugambi dufiseko umugambi w'ivyiza. Ndasenze kubw'ububasha mpabwa n'ijambo ryawe, n'ububasha mpabwa n'ishengero, nsengera ubwoko bwawe, imiryango, ishengero, inshuti, abakunzi, muri bino bihe bitoroshe. Mpwemu Yera aze mu mitima yacu twese, atwibutse yuko kubaho hano ku isi ari passage, ariko hariho ubundi buzima tuzobamwo utagira iherezo. Tuzobana nawe tukaraganwa ivyo wadusezeranye. Igihe wasezera ishengero ryawe, warababwiye ngo mureke ngende kubategurira aho muzoba, kandi waravuze ijambo rivuga ngo iyo haba hatariho mba ndabibabwiye. Uri umunyakuri mw'ijambo ryawe, kandi urihagararira incuro nyinshi kugira ngo urishitse. Turakwizeye Mana, remesha imitima y'ubwoko bwawe, uduhe ivyizigiro vy'uko ikindi gihe uzosubira kubonana n'uyu mukozi w'Imana tutagitandukana, mu buzima bwiza ubwo wateguriye abakubaho. Twebwe tukiri hano ku isi rero, uduhe gushitsa ico waturemeye, gukora ibikorwa vyiza, ivyo wateguye ngo tubigenderemo, kugira ngo igihe uzozira gutora ishengero, igihe uzokwerekanwa, twese tuzobe abaraganwa nawe ijuru. Icoro n'ikibi cawe rero ubu n'ibihe byose, mw'izina rya Kristo Yesu umukiza wacu, amen. Murakoze kubahwa kugira pastor. Unaho tugeze mu kanya kuvuga ubuzima bw'umuhisi